uwamwize ngo amushyire muri icyo kibanza ataramwansi ari uko yaramwiyumviriye azomuzeze n'ibindi bikomeye. Umwe icyo kinyamugongo cyarariye umutama kiramujya kiramugotsa, umutama araraba arakibwira turangira gahoro nkapfa nawe turajyana sindagusiga. Amazina ni Munezero Cyriaque, mvuka I Ngozi, aho zari muri komine Busiga, Jeune ni mutumba Kinyama, hagufi y'umupaka y'u Rwanda n'u Burundi. Je muri Bujumbura nahageze mu mwaka wa 2019. Kusanzweho buri muntu wese afise indoto canke ivyumviro byo kuba yo kwipfuza kuva hakagera ahandi. Ibyo kusanzwe nko mu karere tuvukamwe n'indoto za buri mwana wese canke buri muntu wese zo kwipfuza kugera mu gisagara ca Bujumbura tenaje kurondera amafaranga canke ubuzima. Nanje nabayeho nk'abandi nipfuza kuhagera, ngira Imana indoto zanje zirashika ngere Bujumbura. Ni nk'indoto ko naravyifuza cyane kuko sinabona inzira bizocamwe ariko byarakunze. Jewe nagatangwe muri 2019 nyene ko yamanutse nta kandi kazi nakoze akazi ko muri butike nyene kwazana nino sane ko nkirimo. Jewe narindi muhira nkuko abandi baba nyene baraho batuje barindiriye ati umwana umwe ya telefone yasona nanje manuki yagutse umuvukanya arampamagara ndamanuka nisanga nshikiye mu kazi ka butike wezana n'ubu. Usanzwe akazi ka butike n'akazi sinokwita ko koroshe cyangwa kagoye ivana ahantu kuko ku ruhande rwanje Karoroshe kuko ndakamenyereye, utarakamenyera n'akazi kagoye. Kufadika ko kanoti biravana ko hariho ibihe umuntu aronka amafaranga cyangwa akayabura nk'uko mu buzima busanzwe bimeze. Amafaranga ava mu bantu ata amafaranga ahari natwebwe dushikirwa mu gihe hariho abandi nabo barose. Intambamye duhura nazo si nyinshi cyane mugo nizo duhura ntiziba zikanganye. Nukwizera abantu bakaguheranira. Hariho nk'umuntu ushobora kwizera kaza ari umukiriya cyangwa ari umugenzi ukamukopesha hanyuma bikarangira atakurisha. Iyo niyo nokwita intambara. Yego nta yindi. Usanzwe bivana n'ahantu bawakiranguye. Usanze icyo kintu wakiranguye ku depo office facture asubizayo bakakunyuraniriza mu gihe bivanye n'igihe wakiranguriye. Nkaho je ndangurira ibyataye garanti ndasubizayo, hano naho bita garanti ntusubizeyo ukaba ari uhombye. Nyene urumva yuko aba ari ubuhombye mw'Ibutike. Uramusubiza amafaranga yo atangorane n'imwe atakibazo na kimwe. Kusanzwe nta kigoye kirimwo kuronka kuko ibyo bavuga yuko biba bigoye n'ibintu bavuga ngo urinda kurondeza kure cyane. Hagufi yanje harimo hariho amadepo nyene nda telefone bakandungikira nta nubwo bigoye cyane. Yaho abaye afise umwanya wo kundindira ndasimba nkakizana ko nta minota ishika 5 ndahagenda nawe pfo gatoya. Usanzweho burya gukora biba mu muntu.
harya abantu bari mw'ibarabara hari igihe bamwe bareka gukora kubera batafise icyizere batafitiwe icyizere abandi nabo ugasanga ni ingeso ibarimwo kuko kenshi usanga baramaze kwifata nk'uko umenga nta byizigiro by'ubuzima buhari icyo nobahanura ni uko bokwishyiramo ingufu cyangwa bakitera intege ubwabo ata n'umuntu arinze kubabwiriza bakagerageza bagakora bibateza imbere usanzweho gukora ibutike biri kubiri Akaboko hari igihe umuntu agakora mu bitari ivyiwe ayo n'amakosa menshi cyane akomeye cyane n'igihe iyo butike usanga ari iyawe no mu gihe ari iyawe umenya ingene ubyitwaramo je cyane cyane nohanura ku nk'umuntu akorera uwundi kubwiwe nyene yomenya ko uwamwizeye ngo amushyire muri ico kibanza ataramwansi ari uko yaramwiyumviriye akagerageza kumukorera neza kugira ngo ejo canke hirya y'ejo azomuzeze n'ibindi bikomeye hariho umugani nibuka umwe bigeze kuncira w'umutama n'ikinyamugongo no kwita ikinyamugongo yego umwe icyo kinyamugongo cyarariye umutama kiramujya kiramugotsa umutama araraba arakibwira turangira gahoro nkapfa nawe turajyana sindagusiga muri make uri umukozi cyangwa uri umuntu ukorera abandi umenya neza yuko uri kurakorera umuntu ubikoze neza birakugarukako ubikoze nabi naho ingaruka nayo ikakugarukako byiza mu buzima wokora neza kugira ngo ingaruka izobe nziza ejo canke hirya y'ejo bakwizeye n'undi canke n'undi muhuriye mu nzira azomenye yuko uri umukozi w'iteka jewe indoto yiwanje no kugera imbere canke gutera imbere kurusha uko ndi uno munsi nkamererwa neza kurusha uko mbayeho uno munsi indoto niyo gutera imbere kurushaho uko mbayeho uno munsi nta kindi nipfuza mu buzima kiruta oya bishitse umuntu agahindura mu kintu kizima ciza nta ngorane nabyo nyene ndumva ko ata kibazo vyontera kuko ubushobozi bwo gukora mw'ibutike ndabushoboye mw'ibarabara naho nta ngorane n'ibindi nk'uko namwe ndabivuga kuva kare urwaruka ruri mw'ibarabara rudafise icyo gukora kogerageza rukarondera icyo gukora ku giti cyabo cyangwa rugakorera abandi wari n'uronka uwakorera ntabyemere cyangwa akabyanka atanakazi afise byiza twokwiga gukora niyo bwo byoba bisaba uburuhe cyangwa bigasaba ikiguzi kingana gute mu ugakora kugira ngo utere imbere uhindure ubuzima bw'uwundi abakunzi basana mu media icyo nobabwira nuko buri wese uko ari canke ahakorera uko abayeho yogerageza gukorana inguvu umwete n'ubukerebutsi kugira ngo atere imbere ateze imbere umuryango akarere n'igihugu nta kindi nomusaba